urumva uri muri babandi ndafise n'isoni uri muri babandi bashira muri envelope bakakwandika too much muri kombora mu commentaire akoresha izina ngo batinganye sivyo urabona kwanza we bakwisa umutinganye uhora wiyumva gute ahubwo ndamwicarika nkamusigurira impamvu bijya nabikinye nkanamubwira yuko ico ndiko ndakiza buke abavyeyi bararindira buke ndaforsa urabanza ugaforsa kwanje hanyuma uri kura forsa buke akabona cya kintu kumbe cyari gifitiye numwigeme numumama Sierra ikintu ca mbere cica nta buntu burimo numuvumo numuvumo kabisa icya kabiri sinumva yuko uburi kuramara amaza famille yawe vraiment c'est mama gusa papa gute si hari bon papa arazi igihe kinini twaramubuze ariko ahari mani sawa nta burindira aje twambare twese koti ibyo bintu nabyo byo kuvuga ngo uri umukobwa ukabona ngo please ngo uci ukorana umutima wo kumva yuko nyore c'est très dangereux upfana nkawe urabona nkawe nyine usa neza kame iyo gusa neza ntibisigura yuko cyo genda tu so agunze wa Steve muri ibintu umuntu wanyugata ubwoko bivuze ni nawe wabivuze ngo urashaka kubona ngo umukobwa ngo arafite umutipe bakundana ngo akabona ngo please ngo akavuga ngo no bariho urukundo ntaho ruja ariko bariho uremera ko bariho baca batakaza karanga nta muntu numwe ari parfait cyangwa ari parfait ariko jisi niko ndaboneka niyo mpamvu ntaco nikizimu nje nabibonye urayamba je turicaranye bakunze Steve yicaye impande yanje no kunyobora n'ikindi ndashaka wumve yuko jewe umutima wanje atamutsi numwe uratera uvuge ngo uragukunda ubundi hoho unkurikira wisonze iki wumva wifuza iki mu buzima bwanje baranteye indobo gonga chance sasa wewe udukunda mushigikire STV every story matters. Yes, hello bakunzi ba STV murameze neza ngiye ku ruhande rwanje ni sawa reka dufate umwanya dukengurukira Imana yo idushoboza byose iduha inkomezi iduha umwuka katwongera undi munsi kugira ngo ibintu bigende neza itabikoze ibyo byose ntidushobora kugira icyo dukoze kadushimire namwe mwese mubandanya kudushigikira mu buryo butandukanye twongera dusabira ku bafise ibibazo bitandukanye ashobora kuba abagwaye abariko badukurikirana bagwaye bafise ibibazo bitandukanye ariko Imana hari ku bwacu twese ku isi ko turi abana bayo tuyiyegereze kugira ngo ibintu bigende neza nkuko mubibona ndi kumwe n'umwigeme twasiyela tuza kumumenya muri byinshi bivaye n'amazina menshi mu muzimwo gender muzi mu mafilme hariho bikore TV kwa Bendwayo aho hose naho tukunze kumubona kandi ariko abikora neza mu kubikora neza hari abandi bazozi inyuma yiwe cyangwa arabatangwa imbere yiwe mbega we abona ahageze hagirijwe nabande ni gihe gituma hashika ishaka ryo gukora rivahe ubuzima bwiwe bumeze gute ubwo yovuga we ubwiwe nibihembe yovuga bikomeye byo twigisha twebwe tutarabicamo canka babiciyemo byatugoye kuvamo twobivamo gute nomwe mu boshobora kudufasha kuronka impanuro imwe cyangwa zibiri zituma tubaho neza turi mu rugo rwiwe yatuzimanye bagenzi nukuri kw'Imana twanyoye icyayi turaze n'amazi kandi amazi meza cyane so Imana imuhezagire imwongerereze kandi byinshi bose nakubonye rega karibu akaranyenyegeza yewe gusa ntari serieze ngo niyokora yambaye ko yari yambaye ngane ko mwasanje ko ncaye hari ico wibagiye mu kwambara aka kantu agenda umuntu nzeya nikaja horambeshe aho kaja hasi tabizi gafatishe basi ngaha sevyo cugiro kana kugirire basi nakubitwa nakundi ni bon nacho bitwaye nta kibazo bosi turaba bosi nyene ndara abantu bo kubaho
umwigeme mwiza yashitse sindamutohoza kanini ariko reka tubone tumuhe ikaze irya mbere abonetse kuri STV ariko imbere yuko tunamuramutsa hanyishura iki kintu kimwe sijyanye mu kandi uje ugarutse kuri STV tugukeneye tuzokuronka kandi none mfise umwanya mwombora gute okay turakora mukije rero nandi ndabara mukije turamukiriza abakunzi ba STV abakunzi ba STV ndabara mukije bamereka ibisu kimwe ko bari n'abahungu bacakira nta kibazo so amazina nyakuri twa Siela yego irindi Ingabire Siela kandi wara ufise Ingabire nyene nkuko bari kwisi watwakiriye neza tugushimire cyane namwe murakoze cyane imihezagiro yacu ivuye ku mutima kuko wari ufise kutavyumvira ariko ico nashimye cyane nuko wemeye kuturindira kugira ngo kandi ntanagutebeje umbabarira ariko wavuze ati genda murindira dusangire kame mana nyene ikuze iyo Ngabire izogumikura murakoze cyane nejo mugarutse bihari tuzotwika tuce twimanukira nta bundi buhinga uraberewe cyane Siela urakoze cyane kandi wambariye amahera menshi simvuze muri bwa buryo abantu batahura mvuze menshi simvuze ngo menshi yarutiye abandi ahubwo nuko atari umuntu wese yagize amahirwe yo kwambarira amahera wambariye ibyo tubikesha Imana tubikesha uhoraho kuby'Imana kuko ataba Imana simba ameze uko sinzi ngene bameze rero ivyo nyene ni umugambi w'Imana okay inyuma y'ivyo duhere mu kazi gato tukubona kuri Bikole TV no kwa Bendoayo uri mu actrice w'umurundi ndibaza yego ntabwo uri umunyarwanda oya okay nikihe kintu mbe nigari watanguye umwaka watanguye kumva ko ndatanguye gukina cinema cyangwa film okay jewe cinema nta gihe kinini ndayimaramo igihe natangura peut-être nta n'umwaka uruzura oya ariko jewe natanguye gukina nyene sinari wa muntu numvuga ngo je ngo nogira ubuserieuse nyene ngo bavuge action ngo bampe role numve no yiviva nabona umenga ntavyo noshobora ariko narabigejeje maze kubigeza mbona birashoboka hama ndabandanya okay uno munsi ubikunda ku rugero rungana gute urugero runini ya cyane nigari wibaza kuzobiheba sinibaza oya okay urugendo rucari rurerure nko mu myaka 5 watukikubona muri cinema Imana inshoboje ninde yo kubuza ukina cinema kumva ko biheba uwo mwumvira bon bivana n'ukuntu uwo muntu yoba aje bimbaza mbe yoba mama wanje yego yo kubuza ukabiheba bivanye arumva ansiguriye kuko hari ikintu ushobora gukora andi kitari ciza umuvyeyi akavuga ati kije kintu wakoze si ciza canke kiniki kora kwa abavyeyi nawo kuba sawa dufatiye kuvyo umaze gukina vyonyene ibi ivyo utarakina tubireke ntituje kure hari ikintu uriko urakina no munsi nuko hariho filime ngo murakora no munsi abantu benshi bayakira uko bishakiye je ndayakira nk'inyigisho ariko abandi bavyakira nk'ibindi bintu dufate ko bivuye kuri kijya kintu mama wakubwiye biriki kubera ikiyo cyugiheka ndabivuge kwanza muriko mukina filime muboneka sinzi ko ari montage cyangwa ko ari true ariko murashaka ko muraboneka muboneka musumana n'umukobwa ku mukobwa mbe yitwa nene ijya filime nayo yitwa too much muri kombora mu commentaire akoresha izina ngo batinganye sivyo urabona kwanza we bakwisa umutinganye uhora wiyumva gute nta kintu kimwe bintu waye kuko sindi umutinganye oya okay iyo bakwise utaritwa umutinganye bitaraba wowe witwe umutinganye cyangwa ube umutinganye wavyakira gute ubwa mbere wumvise nk'umuntu numva ari umutinganye numva ari ibintu bitabaho bidashoboka numva yuko umenga ni ibintu bya satanike sinzi ngene no bivuga kuko simbona umunezero wavyo sindawubona neza nahajya muri ko murasomana muri umuntu uragira feelings kumva nyene buryo oya kandi kajya nakazi tuba turimo ariko okay ariko dufata yaba ari umuhungu attention nubwo ari cinema harashobora kutaboneka ya feelings ndende ariko kumva ko nyene uri aleze umuhungu yari umuhungu n'umuhungu urege Imana hari ikintu yaremye kugira kijane n'ikindi okay ariko kuri nene uvuga ati mama wasije mbonye umuntu warawukuyeko
kare nakazi nyene kandi ni inyigisho ni ikintu dusohora hanze kugira ngo cigishe abandi bantu mwe mubikoze muri babiri mu bamwifuza abantu miliyoni 13 zuri mu Burundi ntibazobikora yes wibaza ko mu nyigisho uratangaza ko ubutinganyi bwica ibihe bintu ubutinganyi premièrement nta ikintu ca mbere cica nta buntu burimo n'umuvumo n'umuvumo kabisa icya kabiri sinumva yuko ubu uri kuramamaza famille yawe vraiment nimba uzi ko n'igihugu kwanza kubera ko sinumva yuko ushaka kugenda gukora kijya kintu mama wakumva ko ukora kijya kintu ko je bon je ntanga karero kuri mama wanje ko mama wanje n'umuntu nkunda cyane kandi noba nka mama wanje kakibona ayumva ko ndagikora ndakirimo ngo aronka amahoro rero abavyeyi bose ni bamwe burya umuvyeyi akwifuriza ineza uburema mu yoca kugira ati kubera bigira kinyeheba sinema woco heba no sinca mpeba ahubwo ndamwicarika nkamusigurira impamvu bijya nabikinye nkanamubwira yuko ico ndiko ndakiza hama kagitaho mama wanje n'umuntu ataho okay bishitse ntatahure akavuga je nshaka kuhebe woco heba cyangwa ubwo ati mama nakundi kankorera kanoti oya buke abavyeyi bararindira buke nda forsa okay urabanza ugaforsa kwanje hanyuma uri kura forsa buke akabona cya kintu kumbe cyari gifitiye akamara abantu benshi okay urenganya hamwe barabara abagukurikira bakakubona ati yeho rya mukobwa ugiye ni wa mukobwa w'umutinganye nikigo bazi kubona oya umuntu akivuze kwanza ngize imana tugahura ndiko ngenda n'amaguru ku maguru ndamuhamagara nkamubaza impamvu anyise umutinganye ariko ubu yize hama maze kunsigurira impamvu aho yabibonye nanje nkamusigurira impamvu nakoze bijya nsinde umutinganye rero abantu bose babimenye je oya okay Siela numwigeme numumama Siela numwigeme mugabo yimirije kuba umumama ngira ngo vuba okay nta mwana ufite oya okay wimirije kuba inarugo ntabwo wimiri iby'umama bica biza biriya byabaye ariko hari umuntu nyene ashaka ko ari umama yihoreye kimyaka nyene yarakoze umuti ubaye umumama wo bihisha kugira habiki okay ni byiza ko utobinabihisha mariage yanyu muzodutumira byo bireke kubanza sawa naco abafana banje bumvira mu nduru nta kibazo so ariko Imana ikorohereze inagushoboze umupango yawe uzogende neza je no gutazonumira nzokwandika message ati Imana yarakoze cya kintu turabikwifurije nawe nzobatumira rero reka kwihebura nzobatumira je tanumye no kuri sino baba wagenda ko ngizi ko singunda urubanza kubera si cyane je urubanza rwanje uzorukunda kandi uzorutaha nzoza oya sinanse kugenda nyene ndi mu bantu utantumye ntidoga ugati Imana yarakoze kuba tanumye ubu uri muri babandi banka gutanga akabahasha yo nanotuma ntanga ahubwo sinze wowe urumva uri muri babandi ndafise n'isoni uri muri babandi bawushira muri envelope bakakwandikira ukamuha urubanza ngero utahama urubanza urazi bamubweshe je nabego simbego kubera iki sinumberewe ndumva n'isoni twiyango niyo ndi mu rubanza nkubaza abantu batangiye kwicara bakanyika nk'intebe y'imbere cyane umva kugira shikeyo ko rubereho no numva isoni no mu rushengero nuko unyeretse imbere nguma ndondera inyuma ega si ngombwa wicara imbere umuntu akweretse imbere ashobora mubwato ashobora kwicara inyuma nzorutaha uzonyaka je nzoza tu kandi ndazi ko ari vuba okay rero inyuma y'ivyo turashaka kumenya afise abavyeyi bose numvise uvuga mama cyane ya afise mama gusa papa gute si hari bon papa arazi igihe kinini twaramubuze ariko ahari Imana imworohereze kumubura mu buryo bwo kwitaba Imana yaritavye Imana ico kiri mu bintu bikomeye byagushikiye mu buzima gikomeye cyane wamubuze ukuze ufise ubwenge bon nari nkuze nyene mugabo sinari nkuze cyane kandi mugabo igituma nubwo ntari nkuze ariko turafise umuhererezi yarakiri isura ya papa ntayazi oya pole sana hayo kandi nira kuri Bikore TV umuntu abashigikire irongowe na Dani cyangwa ni nyeneyo ni Dani na kuri abendo wa je rugero nani rurangora abana ni official ni wa bendo yo official
oya akijya kinani mama ngenda bivuze ahantu ndiko ndagaragara cyane ni muri Bikore TV kandi niho hantu dufitaniye amasezerano kandi ngira atari kera cyane murafise kuzobona ikintu gishasha kivuye muri Bikore TV kije kuri twebwe abantu twebwe abana bayo batoye ubu rero umwana wa Bikore TV ego officiel ariko cinda bibona bose wawe ni ayo mpamvu ari seri ari seri ntaco Imana imuhezagire nimba mubona image nziza yabidufashijemo kandi rero je mbona impamvu yitanze uyu n'umwana wiwe none ego umuvyategezwa gushikikira umwana wiwe ya cenda bibona umuntu umwe yaradushikiriye avuye ahantu hari ya bari Imana imuhezagire Dani atera imbere kandi afise filme nziza yitwa hinge gato je ndazikurikira nawe irimwo ba meme ba amayobera y'ubuzima hariho nuko nyine umwanya ngo episode imwe nakunze then mwaramvugiye ibintu ariko si byiza ariko ntacu nayo nzobiha umwanya inyuma yaho ndashaka kumenya ukunda iki wankiki ndakunda abantu ndakunda abantu cyane hama mu buzima ndankumuntu mbabaza kweri uramaze guhemukirwa Jojo sinera bivuga ego nivyakubabaje cyane mu butazi n'ingene bivuga haje ikintu iyo kirinze kurengera bikanka yuko n'ukuntu ahantu wona gihera uzumenye ko ico kintu nabwo carengeye ubwenge bwiwe Imana ibahezagire je mugabo sindigene no bivuga ariko je ndafise umuntu ushobora nshimira agize icyamariye mu buzima bwanje ahari yubahwe ariko sina complex navuze umuntu kandi wambajije abantu ahari n'umugenzi wase ahari icyari cyose aragishari kuri jewe ahari hose yubahwe Imana imuhezagire umuhezagire cyane kabisa kandi vuba turabirindiriye icyari cyo cyose aje twambare twese ikoti ibyo bintu nabyo byo kuvuga ngo uri umukobwa ukabona ngo please ngo gata ubwoko nawe wabivuze ngo urashaka kubona ngo umukobwa ngo arafite umutipe bakundana ngo akabona ngo please ngo akavuga ngo no urukundo ntaho ruja ariko bariho uremera ko bari baca batakaza karanga nta muntu numwe ari parfait cyangwa ari parfait oya gusa hariho n'aba plus baza mu ntumbero nziza yego akagufasha mu byo urimo surtout niyo mpamvu je nkunze gusaba ugwaruka nkatwe dukunde gusaba gukora uciye ukorana umutima wo kumva yuko nyore c'est très dangereux upfana nkawe urabona nkawe nyine usa neza quand même iyo gusa neza ntibisigura yuko cyo genda tu so agunze wa Steve murumva ibintu umuntu wanya ari kuvuga uri mwiza basi murakoze cyane ndi wa mbere ndabivuze none arega nta muntu wese yavuye mu bwoko bw'Imana ntategezwa kuba mubi twese turi beza ngene twenga neza urabacha twenga urabatwenga ziyaka kantu ngasiguri ngasiguri for you gushaza nkuko nakwambara ishanete mu izosi nkuko nawe uyambaye ishanete mu izosi mbakita gute Xavier ariko Jesse niko ndaboneka niyo mpamvu ntaco nikizimu nje nabibonye urayambaye je turicaranye bakunze Ashize yicaye impande yanje nambaye agashenete karaho bimwe bya bishenete by'ibihumbi 15 urumva ntaco kizima bivugiye nivyo nagira mvuge mu Imana ishimwe kuvyivugiye 15000 niko naka umva ntabwo ari argent ntabwo ari yo ntimwigira wumva message mbi y'ututu abantu biyumvira baze kuyumva bakunze kwita ko ari abantu nyabaki maraya rero umuntu bakwisimara kubera akantu byakira gute nagena kimwe bimbwiye ko sindi maraya umva je nkuhara umuntu akwisi rana ndakubwira ikintu kimwe iyo umuntu ariko arakuvuga mu kintu ari ico cyangwa ari ariko kuvuga ikintu ari ico uzurabura babara ujye kuri kurababaza uri ngo kubabaza cyane ariko umuntu ariko avuga ikintu kitari ico birabira hirya ukati vuga ni wumvuhe urushe uraho uwo umuntu avuze ati uri mubi ntushobora kubabara ndabizi bona nebyo mbabaza kuti je sindi mubi kubatita konga chenzi sasa ega ntiyemeye nta uzose si mubi sira attention kwe pole ni mwiza cyane nuko nyene ubu minsi bwaheze twari nana kimwe bizoza 2024 okay 2024 yose ega 2023 yarahetse baragize miss 2023
sinibaza ko izo misi zizonshikira je ni misi je ku gatwe kiwanje nyene jewe mu misi no bw'iwanje kumushiri wawe si ahari yes yego bari ngene bavyemeye ega hewe ntitugutwara cyangwa twemere buhoro buhoro umujeri wanje ari yubawe abakunzi ba Steve ndabatumiye mugende kuri Bikore TV murabe too much ni film iryoshe kandi yigisha ntimuzokangwe nuko harimwo ibintu atari vyiza ariko muzokumvirize kwanza amajambo arimo canke ukuri kuragenda mbo ndaza uze kunyibutsa jewe ko ndisabi ukabona kiragiyeko ucunungikira link ya Bikore TV ndayishire muri commentaire hejuru yes bazokwinjireyo vyoroshe yego ndaza kuyiguha ndayishira muzoyibona muri commentaire hejuru izo biri hejuru ya zose izindi zose zoja munsi ya link yabo Bikore TV cinema ni too much irimwe abatinganyi n'amayobera y'ubuzima ni filme nziza ikwirigisha abantu cyane filme yawe career yawe ya filme canke cinema iri kiragenda imbere ariko ntidushaka kubona ejo wavuye mu ubihevye dushaka iterambere ku gihugu surtout muri domaine ya cinema utera imbere uteze imbere nejo nabandi nibihe bintu kurisunga kugira ngo ntuzogwe ndiko ndisunga ikintu cya mbere ndiko ndisunga kwanza no gukora cyane bana iyo uri kurakora cyane bituma ata muntu numwe aguca intege ngo byumvikane ngo uzimangana ugende ariko iyo utari kurakora naho uracika intege kawaida bivamo mugabo mu gihe uri kurakora kandi ukaronka abantu bagusupportinga mu ico kintu bamwe baguca intege nta nguvu baronka naho haba umuntu umwe gusa aza akagusupportinga ikintu cyawe gitekerezwa kugumana vibe kandi utegerezwa kuguma kuri ya niveau nyene cyangwa ukanayirenza kandi nta n'iciyumviro kico mu mutwe gishobora kuza ngo ndabivuye muri kote ya filme nyene hariho abantu babiri canke barenga ubaha ni bande nubwo baba barenga batanu mbwira babiri bonyene mbere cyambere na mbere ni benshi mugabo ni benshi nubaha muri filme icambere hariho Dani hakabaho na Abeli hama muri kote y'abakobwa nabo hariho Mimi Mihaye hakabaho na Honera Mutoni gira ukumva ingeno meze oya kwega hose tsenda gufatira kwega hose umuntu ntiyobora nk'ikironi n'ubusa mu matama abiri cy'inyama basi akunshi intege nawe basi ngundi ngo nikorera siporo kugira gym cyane kandi nyene ni vyiza kutaye ariko numvise utarabikunda kuvyibuha cyane oya sindanabishaka zigire cyane rero nikiye twibagiye kukubaza muri kote ya domaine yawe wumva ko tugenda tuvuze kintu mwagiye kumbaza bagiye kumbaza umuntu yatumye ninjira muri filme yatumye ninjira muri filme bon hariho uwitwa Chris basi Chris na akinana na Mutoni apana akinana na Mutoni Chris Goliath memes ujya ni wa muntu yampamagaye niyo muntu yampamagaye ati turabuze hore ahantu muri filime nini dufashe ujya nanje rero natanguye kubona rero jewe ibintu byanje ko bigerageza cyandagira amahirwe cyasanga mu director n'umwana mwiza cyane aranforma kabisa aranforma nibyo ntari niteze kuzomura yahora kina kwa Abeli twarakinanye match ujya mujama match y'aba journaliste n'abavyibuka n'umujama mwiza cyane n'umwana mwiza cyane vraiment cyane kwe Abeli nduwayo turi reception turayaga ndumva ko ari umuntu mwiza yego ahari nimbaza gukurikirana ikiganiro azocekinge twiyagire ari peace sana amushimira cyane Chris nanje aranashima aribuka gashima kuko Chris ndi mu bantu ari mu bantu nafashije mu buryo bwa promotion kamera ya mbere yatangiye kuboneka ko mu kiganiro canke ki hari wanje yarabivuze la fois passée urumva uwo mutima umuntu je afise umutima wo kwibuka ugashima nabana beza cyane n'ukuri Chris ni umwana mwiza tu nubwo rimwe na rimwe byankumushavuje ariko nyene ni umwana mwiza ni umwana mwiza vraiment nabana beza nibo bantu rero je banyespire abantu babiri kabisa imana ibahezagire Chris na Rubangura umva rero ko bose ni umuntu ari hanze ndamumvise ico bosi wawe ntaco wanje
So jewe mu guheza ikiganiro iyo aburi umuririmbyi nakubwira ngo ngirire kapera ariko kubera ko utari umuririmbyi dufatire mu by'ukora jewe ndo musheri wawe ariko ntunkunda mbwira amajambo mu misegonda 15 yerekana neza ko utankunda utanankene mu bisanzwe ndiko ndayihambira ku muntu atankunda shaka ndakwactingire rero 15 seconde yonyine cyangwa 10 seconde umva ukoresha umwanya muto utange ya message je nawe turakundanye yuko ntagukeneye turakundanye twitwa ko dukundanye kuko urumva narakudiraze uremera cyangwa niwe wanerese ndemera ariko twitwa ko turi mu rukundo ariko nubwo turi mu rukundo wewe umengo uraboshwe ntabwo bi feeling ugomba utanga ubutumwa ko jewe turakundanye bavyumbemo ko harimo kandi ko gukunda ariko kandi ntabwo wowe byishimiye donc ndakwishirako mu misegonda 15 twagiye Twandi actingana na turactinga turi kumwe ariko je ndiko ndakumviriza Andi kunkunda ni kimwe no kunyobora ni kindi ndashaka wumve yuko jewe umutima wanje atamutsi numwe uratera uvuge ngo uragukunda ubundi hoho unkurikira wisonze iki wumva wifuza iki mu buzima bwanje baranteye indobo gonga chance sasa wewe udukunda mushigikire Siela Ingabire mu ngabire yiwe nyene mu mushigikire akora kuri Bikore TV shigikira Bikore TV STV ringaha kubera abantu bose rero nimba twakoranye n'uyu nuko na Bikore TV gize kumukoresha tukamumenya nare natwe mudukunda mumukurikirane mushigikiye muzamushigikiye Bikore TV mushigikiye Bikore TV mushigikiye we urumva nkuba yarasinye contrat sinzi nimba ari cyo yaronse ni byiza ku mwana w'igihugu ni byiza ko yibagira ibintu yagiye aracamo bikomeye dushimira abantu bose bafata umwanya munini kudukurikirana je ndabakunda cyane nkuko mubizi ariko na Siela aradukunda niyo mpamvu twicaranye ngaha arabakunda namwe kandi ndazi commentaire zose azozisoma icyo ngundira abo dukora ibiganiro commentaire zanyu zose baraziraba naho umutugaranga yo banutse ariko iyo mutuku muhori y'ikigabasha ko yiyagira neza umwana nyene asa fresh ivyo abafana banje banka ndabizi ndabizi bankiki no kugira oya abafana banje uza uhenye ndagohereye oya ni wahenya oya ega guhena n'umuntu umufana nabo baratandukanye bafise uko babona ibintu rega bajya nabo bari mu bandi batanga impanuro rega nabo bari mu bantu batanga impanuro rero babashigikire nivyo tubisabye kandi tubisabanye umutima mwiza duciye bugufi mudufashe mushigikire impano zose zitera imbere bateye imbere ni vyiza kuri wowe dukurikirana kuko nubundi ubakurikirana kugira batera imbere Siela jewe ryo nagukenera kandi uzonkundira unyitabe dukora akaganiro twigisha abantu canke tuyage abantu bakomeze kubamenya kurusha nishimye gushika mu rugo wanyakiriye neza duhereze ikonongo abantu bose batadukunda abantu bose bakora dupinga aho ni duhereye kuri shetani tumwirukane hamajeyo nawe kubera ko twahuje duhane zitanu ucinyongera no ngaha ibintu bice bigenda fresh. Merci beaucoup STV. STV, every story matters.